Ndabaramukije mwese bakunzi ba Emotion Talent TV, bakunzi ba Emotion Talent TV. Ni Abdul Uwimana baramutsa ngira nti umwe wese ahari bivanye n'amasaha arimo canke amasaha abone iki kiganiro arashobora kuba ari mwiriwe canke mwaramutse. Kandi ngira nti amahoro y'Imana bane namwe kuba bikunze, ariko kuko hariho abantu kabisa biyankira amahoro y'Imana bakayanka, vraiment bakayanka. Nk'ibyo ndiko ndabona mu minembwe abantu bariko bariyankira amahoro y'Imana kweri, bakayanka kabisa. Abantu bakagwana intambara z'amafuti zikabicisha zikabamarisha neza neza burundu kabaye. So rero nagira ndababwire nti abakunda Emotion Talent TV, nimba wifuza kwinjira muri mu mugwi wa Emotion Talent TV canke mu bafana, ucuraba kuri screen yawe uraza kubona inimero zibiri zihari tuza gushirako. Iyo ubona ikoroheye aba ari yushirako, nubona ikunaniye utori yindi, kubera yuko abantu benshi baguma banyandikira bambwira ati iyo nimero iriko iratugora. So twabashiriye ko zibiri rero kugira ngo uwitagora uwo bigora atore iyindi, kuko imwe muri izo ishobora kubigora abantu bamwe na bamwe. So uyu munsi rero muri aka gatondo k'itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu, amakuru ndabafitiye n'amakuru meza kuri FRDC, ariko akaba ari mabi kuri RDFM 23. N'amakuru mabi cyane, ariko tubanze tumere nk'abaraba gatoyi. Ni kubera iki abanyamurenge bariko barimara kandi mu ntambara z'umuntu ku giti ciwe? Kubera iki bariko barimara mu ntambara z'umuntu ku giti ciwe? Mbega ku by'ukuri ntibabizi yuko bariko bagwana intambara atari gwabo? Abanyamurenge n'abanyekongo, ivyo bintu maze kumva Felix Tshisekedi abivuga kenshi inshuro nyinshi. Hariho abanyamurenge bari mu mugwi witwa Akagara, ndetse harimwo nabo Felix Tshisekedi amaze guha imirimo yo guhuza abanyamurenge n'ayandi moko yose yo muri Kongo yatase, kugira baze barahuza barabe ibibazo bafise, bagirene babihinyanyure babikorere ko bashobore kubana neza mu gihugu cabo ca Kongo atawanja wangura. Umuntu bita Kongoro jewe naramubonye yaduze iriya ruguri wabo abwira abanyamurenge, ababwira ati yemwe gani mureke kwimara, ni mureke kugwanya leta yanyu, ni mureke kugira gute. Arababwira arasubira arababwira, ariko ku by'ukuri abantu barimaze ntabyo bashaka. Reka tubanze turabe kubera iki iyi ntambara imeze gutya. MRDP twigwaneho, AFC M23 iri kigwanira mu minembwe, nta mbaraga na nkeyi ifise, nta basoda igifise, nta bigwanisho igifise. Hasigaye utuntu tunzwinya duke cyane, utwo baheruka kubazanira ejo bundi, twumvisa kadege ngo kaguma kahasirikira kazana udusase 2 3 4 5. Uri kuragwana n'amabatayo harimwo amayibu, harimwo amaserpano, harimwo abawazarenda, harimwo FRDC, harimwo FDNB. Nawe atanko ufise ubwiyahuzi gusa. Bahora bavuga ngo abarabu ngo bariyahura, ngo abamizirima bariyahura. Ubuze tuvuze yuko abantu bo muri twigwaneho ari biyahuzi b'ibyihebe, twoba tubeshe ku by'ukuri. Umuntu yobabeshe.
So iyi ntambara rero ndababwiza ukuri jewe nk'umusesanguzi icyo ndayibonako. Murabona yuko ku by'ukuri twigwaneho iri mu minembwe, yemwe n'umuyobozi wayo wanashaka n'uwayituma arabibona yuko rujya rugamba atagoyotsinda. Ariko kubera iki mbo arabizi ko nimba hariho abasoda bariko barapfa muri iyo ntambara bico kirobere bico kirobere cyatwigwaneho, barabizi yuko batariko barabasubiriza. Vyase bikunze uko byogenda kose urugamba rukenera abantu, kuko rujya abantu, tuze tuvugisha ukuri, urugamba rujya abantu. Rero iyo ruriye abantu rukenera abandi baza gusubirira ba bantu, ntaba ariko baraza. Rero ntabo, ku by'ukuri ntabo pe, nta n'inzira ihari ubu bocamo, ntayihari. Ariko u Rwanda canke Kagame akabahenda, muraba kuntu abantu ari babi, akabahenda agaca akora iki, akaduza utudrone tukaza tukarasa FARDC yirundi ikiryamira mu birindiro byayo ahiri ntihava, ikiryamira ikitekanira, uraheze ugende natwe twavanse. Urumva tujya tudrone, iyo ubirabye neza ubona yuko ari utwaje kumarisha abasigaye hariya. Narababwiye ngo Kagame ariko arakora ibishoboka byose amarisha ibi bikoresho yakoresheje abimare, ntaronke ikintu kigira gute kimukurikira, ntashaka ikintu kimukurikira. Ubirabye neza ni ukuvuga ngo strategy ariko arakoresha Kagame ariko arakoresha muri iyi ntambara, twigwaneho bari hajya nk'udukingirizo two kugira ngo bashobore kugira bashobore gutesha umwanya FARDC wo gushira inguvu aho Kagame afise inyungu. Urabyumva? Niyo strategy ariko arakoresha. Ni ukuvuga ngo nimba hariyo amabatayo angahe ya FARDC, ayo mabatayo ari hariya yokaba yari karagwana mu kandi gace birukana umwanzi, ariko bari muri kariya gace kugira ngo abashe gusahura. Kuko narababwiye, muribuka yuko Mike Rubio ujya mu Amerika yavuze yuko mu nama nshingamateka ya Amerika bamuhamagaje, aravuga ati hagati mu kwezi kw'indwi Kagame azoba yakuye abasoda biwe bose muri Kongo. Bitabaye ibyo kizoba ari ikibazo. Rero nukuvuga iki, muri iyi minsi ariko arakoresha ibishoboka byose izi nguvu zose za FARDC ntizimujeko, agatangira hariya, akoresha abandi, akoresha bya bifobagane nyene bya bindi yakoresheje kugira ngo bimutangirire bajya bawazarendo bakaze zijya za IBU, izo za FDNB, FARDC, iyo coalition yose, noneho bagume aha hantu muri aka gaparti, noneho hariya wewe abandanye agirene akora akazi. Nukuvuga iki, aba batwirwaneho bariko baraherera muri uru rugamba ni bitambo vy'icifuzo ca Kagame ashaka gushikako. Yisahurire, yigire, yisahurire za Rubaya, yisahurire za Twangiza mining, asahure ivyo asahura byose, agende afise ico ajanye, mugabo abonye kuba bohera nta kibazo bifiseko. Mwumva, iyo urabye ukuntu ariko arabicisha, ahubwo uribaza ati none mbega nabo ariko abicisha nk'uku kugira ngo, kuko nagira ndababwire aba bantu cyane cyane mbwira abanyamurenge, nta muntu kwisi y'uyu munsi aza agaciro k'uwapfuye nka Kagame. Ntawe, nta muntu kwisi aza agaciro k'uwapfuye nka Kagame, kuko Kagame amaze kudandaza imirambo cyane. Kagame aradandaje urupfu imyaka 30 adandaza urupfu.
bateguye jenoside. FPR niyo yateguye jenoside. Nimugenda murabe mubaze abashefu bose b'intera hamwe, mubaze ngo bari bande. Jenoside y'abatutsi yateguwe na FPR. Urumva, jenoside y'abatutsi yateguwe na FPR inkotanyi. Dare ntiyavuze yuko bariko barabwira Kagame bahagarika imigwano, abantu bariko barapfa, akavuga ati birya n'ibitambo, reka babe ibitambo, intambara yose ikenera ibitambo. Ibyo nije ndabivuze ubwa mbere, ntimwabyumvise n'ahandi. Inyuma y'iyo ntambara ntibatumye abantu batiruhukira bagafata amagufa y'abantu bapfuye bakagenda kuyashira mu biyo. Ubu abantu bose natanguye kumva bariko barataka ati nimurekura abo bantu bagende biruhukire, bahambwe mu cyubahiro, ku by'ukuri bagende biruhukire. None nkiyumvira, none Kagame na hariya mu Minembwe nahone azogenda gushirayo inzibutso z'aba banyamurenge, ariko aricisha, azoja gushirayo inzibutso, azoja gushirayo inzibutso. Ariko nanone kandi waraba ukavuga ati none aba banyamurenge bobo kabone naho yo bakoresha bobo ntibagira ubwenge, ku by'ukuri ntibagira ubwenge. Rero mama wanje natanguye kumva batangura kwisubirako. Namwumvise Fani, namwe mwamwumvise avuga ati nukuri nimugende murabe Gisegeti murabe Gisegeti, strategy yakoresheje Buvira ayikoreshe na hariya mu Minembwe. Gisegeti none intumwa yarungitse mwazifize hehe, kuki mutazumvisha? None nkongera nkagaruka, mbega twigwaneho mu Minembwe iyobowe na General Sematama harya ahantu nibahafata azoja birya byaha yikoreye, kuko uko bigenda kose ibyaha Sematama yikoreye Kagame abizi gusumbya Kisekedi. None burya azokwemera kumukurikirana n'urumuriho rutamworoheye? Ibya Genocoste ntabyo muzi, nubwo bavuga ngo kuvuga Genocoste ngo nugupfobya jenoside. Wewe ugenda ahantu hose urata ngo wakorewe jenoside, warangiza ukagenda ukamara abantu, hanyuma ugashaka ngo ntibakuvuge ngo nukubera wakorewe jenoside. Kabuki uri igiki? Abapfuye ntibari abantu nk'abandi, bajya uri kurica se abantu nk'abandi? So ndugu zangu, rero reka ndabagire ku muriri. Ibintu biri mu Minembwe ku by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane. Ni ibintu bibabaje cyane aho FRDC ifata agace mu Minembwe yagafashe, abanyagihugu bagaserebura. Habaho impamvu ituma ako gapande gasubirana babandi bitwa ngo n'abanyamurenge ngo batwigwaneho bariko baragwanira abanyagihugu. Abanyagihugu bahari bakagirira ingorane. Ntimwumvise uri mu rusengero, umuntu ajya mu rusengero akavuga ati uzanye ubupinga twebwe turakwica mu rusengero kuri altari. Ndugu zangu, kuri altari avuga ngo uzanye ubupinga ngo twe ngo turakwica, ngo sinatinya kubivuga. Ku by'ukuri aba bantu baracyara abantu, aba bantu baracyara abantu babaye sakabaka. Babaye ibiki? Na sakabaka ntishobora kujya umwana wayo. Sakabaka ntirya umwana wayo. Nese mwabaye ingurube. Ni gute urwana intambara irikiraho nyabene wanyu?
ubizi neza ko atakamaro na kamwe izogirira bene wanyu, ukagumiza ukayibashiramo ku by'ukuri. N'inka ntizogira ubwenge bumeze uko, ntibishoboka. Nta nka yogira ubwenge bumeze uko. N'inka iyo ibonye ikintu kibi igikoze kuri iyi genzi yayo iratinya igasubira inyuma. None mwebwe muri ko muranka gusubira inyuma, mubona mutsinda FRDC, musigaye muri 12 mutsinda FRDC. Noneho murabe ibintu biriko biraba. Aba bantu bariko barwana intambara zimeze nka zimwe z'abana, zimwe twahora turwana kera tukira abana. Abandi bana bakaza bakaguteranya n'uwundi mwana, bakazana bagashira ibitaka ku ivu ku biganza ngo kubita ngaha, wakubita hati umene unsese y'umuceri wanje, rero mutanguzi kofi, bakagusekura. Umwana agakubitwa amangumi, ibyiso bikabyimba, bakaguma banima ngo mukubite, kumbe bagukubise bakwishe ngo mukubite. Nabo nizo bariko baragwana. Nta basirikare basigaranye, nta bigwanisho bafise, inzara irabishe. Ariko abari hariya mu Rwanda, abari hehe iyo mu mahanga, za Kenya, za hehe, baguma banima ngo hanaha ngo turahafashe, ngo hana hariya ngo turahafashe. Mufata iki? Iyo ntambara itigera iva mu Minembwe, nese Minembwe ni province. Mufata iki? Ngo hanaha ngo turahabatse. Murahabatse sawa. Mukuhabaka mwatakaje abasoda bangahe? Igihe bari bahafata mwari mwabanjije ko muhagwanira, mwatakaje bangahe? Uyu munsi mugarutse kuhagwanira, ejo niba hagaruka kuhabakura, urumva muzoge ni ivi. Umwumwe ava mu muzokwisanga mwaheze burundu. Affaire terminée. So muri aka kanya reka turabe ahantu hose FRDC ifise imaze gufata ahantu bita kwa Rutaganda bahazi, Kumigwa, Karongi, Point Zero, Biraro Mbiri, Rwitsankuku, Mikenke, nimba ari kwa Shamamba, Karingi, Rundu, aho hose na ahantu hafiswe na FRDC. Kandi aho hitwa hehe? Ni mu Minembwe. None aho musigaranye n'ahandi ntavuze, n'ahandi henshi ntavuze. Ku mugoroba ntibariko bagwanira hafi ku kibuga c'indege. Nubwo uyu munsi muri aka kanya tuvugana ntaramenya amakuru, mugabo ndabizi neza yuko haza gushika 6 namaze kuyabaha yuko ikibuga c'indege cafashwe. Ndabizi neza. Ndabizi neza mu kanya je ndabaha amakuru yuko ikibuga c'indege cyasubiriye gufatwa. Ariko abantu ugasanga bariko baravuga ngo dufisa. Burya wovuga ngo inzu yanje ngo ntabajura barimwo, umusuma ari mu cyumba kimwe nawe uri mu kindi, abandi bari muri saro, ukavuga ngo iyo nzu iracari gwawe. Aba bantu baretse. So icyo nobwira abantu, muntu ufise umwana ari karagwana muri twigwaneho, abana bariko bararwana muri M23, icyo muriko murakora gusa, muriko muramufasha Kagame gusahura akanyuma. Nawe icyo ashaka ariko arakora uburyo bushoboka bwose kugira ngo mushirire kuri urwo rugamba, abo shobora guhera bahere, kugira ngo ikibazo kibiwe kigende kiragabanuka, kuko muzoba mwarapfiriye ku rugamba, si wazoba yarabishe. Mumufashe gusahura, hanyuma mwebwe muhapfire. Inama no bagira mutaragora igihugu cyanyu,
nimumanike amaboko mwitange kuri FARDC muvuga ati turishikanye, mwishikane nkuko abandi bariko barabikora. Abandi bariko barabikora. Abandi bariko barabikora. Namwe nimuve mu nzira. Nimuve mu nzira. Bariko barabahenda. Bakabahenda ngo murafise ibyo mwokora kuri FARDC. Erega FARDC y'uyu munsi ntabwo ari imwe yo kuri Kabila. Ya yindi generali yacavuga ngo nimuve mu nzira ngo harya ngo ni plus strategique ni abantu bagasubira inyuma bagati bigwanisha. Hari umu FARDC ubu muriko murabona ari karate kigwanisha agihende ko ari ku kazi umukuru w'igihugu azi kandi abihembegwa kandi ari karakorera igihugu ciwiwe, igihugu kibizi neza yuko ari umwana w'igihugu ari karakorera igihugu babizi. Mwebwe namwe muriko mukorera nde? Muzoja mu Rwanda. Bana ba Kongo nimuve muri M23. Bana ba Kongo nimuve muri twigwaneho iyo yamaze nayo kuba M23. Musubire inyuma mugende mwitange kuri FARDC bazobakira hakiri kare. Ndabizi mu ntambara muri ko muragwana na kimwe mu kigitumye mugifise utuntu tutugaragara niba abantu bitwa Red Tabara muri ko murakora. Abo babaririye inka babicira ababyeyi babaturirira amazu, mwebwe bazoreka kubica. Kandi abonye baratinya no kuza mu Burundi. None biragenda gute? Murabishinga. Nimubareke bajane na Kagame kuko nubundi mukuza ngaho bavuye kwa Kagame. Nimureke iyo Red Tabara igende. Nirekurana na Red Tabara isubiri wabo aho yajiva. Iyo yajiva mu Rwanda bazobajana babasubize mu mpunzi kuko birazwi yuko ari impunzi. Mwebwe namwe bica bigenda gute? Mwe muri mu gihugu cyanyu none mushaka muje kuba impunzi muracahe? Muracahe. So amakuru jewe no babwira inshuti zanje, amakuru no babwira nayo Minembwe narababwiye mu biganiro byaheze ati Minembwe ifiswe na FARDC ni nka yose. Kandi impamvu ibi bintu jewe ndabivuga, kandi iyo ndiko ndabivuga abantu benshi bibaza ngo ndiko ndababesha canke kubera yuko baguma bumva bwa televiziyo bwiyo hiyo buguma buvuga ngo bakubise ngo mu bidegu ngo asha nayo iyo mihana rero barayivuga. Ngira n'umuryango umwe w'umuntu bawita umuhana, bawita ikomine, n'umuryango w'inzimwe bawita ikomine. Iyo fanatisme bantu muri ko muragira fanatisme mufana AFC M23 twigwaneho hariya muhenda abana b'abanyamurenge ngo babandanye kwimara ngo bashoboye urugamba bariko bagwana n'amabatayo. Burya namwebwe mu bariko barafasha urupfu rwabo murimwo muze mubyiyagirize nukuvuga ngo wewe uri kuranima iyi ntambara wanima kugira aba bana b'abanyamurenge babandanye guherera muri uru rugamba, umenye yuko nawe uruhara rwawe mu rupfu rwabo bana nawe urimo. Akubagiye inama bitange ikijya gihugu ni igihugu cyabo, bahe amahoro igihugu cyabo nacyo kibaha amahoro, bagira ubuzima, baje mu mashure bige, abashaka bashake, mugume mwanima gusa ngo mukubite. Akubita nde? Baracafise inguvu zikubita, bakubita nde? Ngabo baraheze. Hama turabico mwunguka iki? Ayo mafaranga mukorera ku ma YouTube channel azotuma angana n'ubuzima bw'abantu bariko baragwa mu ntambara za Minembwe. Kuki mutogira inama n'abari kumwe nabo mubabwira atariko ko mubona byase mwohagaze? Nkuko Fani yahebye akavuga ati je sinzosubira kugira fanatisme
ndabihebye byo gufana, nukuri nimugende mwinginga Kisekedi ibi bintu bihere. Sawa, reka nimubandanye mwicisha ubwoko bwanyu, mumarisha ubwoko. Aho murinze mugera kuri aritari ngo ubaye igipinga turakwica, yewe ga yewe. Aha, ubwo muza kubona muzoza muririmba ubwo mubonye. Muzoririmba ubwo mubonye, singaho nibereye. Muzoririmba ubwo mubonye. Nta muntu arwana n'igihugu ciwiwe. Urwana n'igihugu ciwawe gute? Mu buhe buryo? Igihugu caguhaye amahoro, umuntu w'umuperezida arungika drone zikakurungikira inkaratasi bakakubwira ati yemwe nimureke ibyo bintu murimo. Hari uko fasha atagize, hajya yaratanze abagabo. Hamwe muri ko murimarisha nk'ibijuju gusa. So okay, amakuru nayo jewe nari mfise, ubusesenguzi bwanje uko ndabibona nuko uwo bimpore, ariko kuvuga ukuri ntibyica umutumirano, kandi ntitubibabwira ibiyinyi ngo nukubera tubanse. Iki kiganiro umva ni warabi iki kiganiro ufise umuvandimwe wawe wo mu bifobagane, s'il vous plaît murungikira iki kiganiro, bamenye ko bakwiye gukora ibishoboka byose izo ntambara bakazivamo, kuko nta kindi kintu bariko bakorera umuvuko wa Kagame. Kandi murabizi byo kudandaza imirambo wewe subu abimazemo imyaka irenga 30 adandaza imirambo. Mwoza mumubwira iki? Mwe muri beza gusumba abatutsi bapfuye mu Rwanda, canke gusumba abahutu? Amaze kwica miliyoni zingana gute z'abahutu muri Kongo, abo yita ngo n'abahutu. Uyu munsi ku gatwe kiwe urya mugabo, kariya gatwe mubona nahari gatoyi bujya kikoreye imirambo imiliyoni 20 z'imirambo y'abanyekongo amaze kwica. Izo n'umwami w'Ububirigi Leopold wa kabiri yakasabana amaboko agakata amatwi agakuramwe amaso agakura amaginyo inda kazikurayo. Ntiyaranganya ubugome nk'ubwo Kagame akoze muri iyi myaka 30. Ibi ntiyaragira. Nukuvuga ngo n'umwicanyi ruharwa azwi ku isi kubera yuko yisha abayahudi, naho atanganya na Leopold wa kabiri, ariko wewe bamuvuga ku isi kubera bavuga ngo yisha abayahudi. Hitler ngo yisha miliyoni 6, Kagame mukubyemo nka 3 canke 4 kubana amaze kwica. Mwe muramukangisha iki? Umwana w'umuhungu yakuriye mu nzara, inzara ikamurya. Kagame yaragize inzara, abatutsi bamwima ibiryo. Ndabibabwire, byitwa yuko ngo ahunze data wanje abo yita abahutu. Nimba yarahunze abahutu none bikamutera inzara mu gihugu cy'ubuhungiro, abana n'abatutsi nabo, abatutsi babana bakarya ntibamuhe, yaba abahutu arabanka, yaba abatutsi arabanka. Urya nta bwoko akunda amafaranga, icyo ashaka icyo ashira mu mufuko. Nagira ndababwire mwabantu mwe, nubona umuntu afise inzara cyangwa umwana afise inzara, ufise ibyo umugaburira uzomugaburire, kuko inzara ironona ubwonko. Kagame yabaye perezida mu mwaka w'2000 namba atari 98 havaho Pasiteri Bizimungu. Yaramaze imyaka myinshi ari vice perezida, kongera akaba na minisitiri w'ingabo. Bisigura yuko n'ubundi udufaranga yaratubona. N'uyu munsi amafaranga amaze kwegeranya aracegeranya, ariko kubera yuko inzara yageze mu bwonko, nta munsi n'umwe yibaza yuko ahazi. Aguma yibaza ngo arashonje, aguma yibaza ngo izi nzara izonye, kuko iyo nzara yaramuriye iragenda ija no muri DNA. Niyo mpamvu adasiba kwica, kuko kwica nibyo byamugaburiye. Kwica byaramugaburiye. None azobireke. Nimba biri mu bwonko, byaramaze kuja no mu maraso, no mu turemangingo, abireke. Yego kwe. Nimba yaravuze ati abo batutsi bariko barapfa ni ibitambo byo kugira ngo abandi mwebwe muri iki? Turavuga mukagira ngo turiko turabahenda.
numvisha abantu bavuga ngo urabona ngo Gisegeti ngo yavuganye ngo na leta y'u Burundi ngo yandayishimiye ngo baze ngo bamareho abanyamurenge ngo hanyuma ngo ahangaha ngo mu Minembwe ngo hazahite haza gutura abarundi. Hama aba banyamurenge nabo bari ngaha, abanyamurenge ducumbikiye mu Burundi nabo bazaca bajahe? Hariho abantu bavuge ibintu by'ubujuju, ibintu by'ubujuju. Nimba leta ya Gisekedi igiye kumara abanyamurenge mu Minembwe, izo bimaze abanyamurenge bose mu Rwanda bariyo, muri Kenya bariyo, Amerika bariyo, mu Burundi bariyo, bo bamara mu Buganda ntibuzuye. Nimwimare mureke kwitwaza abandi. Leta y'u Burundi na leta ya Kongo ntibakeneye kumara abanyamurenge. Abanyamurenge bariko bamarwa na Kagame, bizeye yuko ari we rukundo bafise kabone naho yobica. Narababwiye ngo abanyamurenge Kagame yabagize ibigoryi ku buryo bo kwasama akabanya mu kanwa, murampaririza. None kubicira abana akabamaraho ubwoko bwose akabumara, nibirutwa nuko yobanya mu kanwa. Abasenzi ko murakora ibintu by'uburofa mukamarisha ubwoko bwanyu, hanyuma mukitwaza ngo ubwo rero barababwiye ngo urabona ngo bariya ngo naba muracyari mu moko. Amoko araza kubamara, amoko arabamara, amoko araza kubamara. Ikibabaje kandi intambara zanyu muziti z'amoko mwarangiza mugakwegeramwo n'ayandi moko atari iwanyu. Iyo ni systeme ya Kagame, yayikuye i Bugande gushika yishikanye muri Kongo no mu Minembwe iriyo. Abavugizi ba M23 batwirwaneho ni babiri, umwe n'umuki sumushi namba atari umubembe. Hariya Igoma ntihariyo babisimwa, ariko muba mumva intambara muri ko murarwana. Igihe atera u Rwanda ntiyari kumwe na bakanyarengwe. Ariko kuki mutaraba uyu muzenguruko w'iyi ntambara, muraba ukuntu zagiye zikogwa, yani ngo mwicare mubishire mu mutwe murabe kubera iki ibi bintu byaje gucya, byaje gute, kubera iki mutabifatira umwanya. Kaguma gusa ngo leta ya Gisegeti ngo yumvikanye ngo niyandayishimiye ngo baze ngo mu Minembwe ngo bari mareho abanyamurenge, ngo ubu barimwo bararasa amazu yose. Amazu se ntaraswa na drone zo mu Rwanda ntitubizi, ntitubibona. Ugira ngo ubu hari ikintu kitakibera ku mugaragaro. Mwebwe uwanyu, uwo mwagize uwanyu ni wabimariye, none muri ko muri twaza ndayishimiye. Ndayishimiye akeneye kwica abanyamurenge. Abanyamurenge acumbikiye mu gihugu cy'u Burundi bangana gute? Mu Burundi nta batutsi babayo. Muri bihunyira kabisa. So, bantu banje bo kuri Emotion Talent TV, nababwiye yuko ushaka kuwinjira muri Emotion Talent Fans, murabe ku screen zanyu hariho nimero, tubashire muri groupe ya WhatsApp ya Emotion Talent Fans. Kandi muzoza murahamenyera amakuru menshi. Hariho nibyo tuba tudashobora kuzana hano kuri kamera, dushobora kubaha inbox mukabona ibiriko biraba bintu nk'ibyo. So, reka turindire ku makuru nayo aza kuza, kuko mu mwanya ibintu birakomenda, babwije ukuri. Ibiriko birabera ku rugamba, mu mwanya turaza kuvuga amakuru y'urugamba gusa. Mukore subscribe kugira ngo amasaha ntaze kubacika. Mukore subscribe ku buryo ikiganiro kiza kujaho inyuma y'iki muza kuba mufise gica kibashikira, ubwo nyene mugaca mubona notification. Mukore subscribe. Mu mwanya ndabazanira amakuru ashushe cyane, kuko uyu munsi
mfise amakuru menshi ndiko ndabegeraniriza kandi azobashushe cyane. So ariko bishuha bikanya, kimwe nobabwira nuko intambara ntabwo irya inkwi, uko samashiga simbabura ngo irye amakara, intambara irya abantu. Ibyo mubimenye. Abantu bariko barishira muri iyi ntambara bazi yuko kwanza ariko none uwisamayeho kiramumena nyene, kandi ubudahari igiti ntikimugwako, utari muri iyo ntambara ntaco azoba. Tugire gute? Ciao ciao.